Hello everyone. Today we are going to talk about simple present and present continuous. In our last lessons, we saw how to conjugate verbs in simple present. Now we are going to talk about when we use simple present. First of all, aheruka twarabonye muri lesson yo conjugate muri simple present twarabonye ingene dukonjuga amaverbe muri simple present. Ubu naho tugiye kuraba d'abord n'iryari dukoresha simple present. Saba ubutaravye lesson iheruka ko yabanza akayugurura lesson iva kuri simple present, akabanza akayugurura, akabanza akabona how to conjugate verbs in simple present, hama akaca araba in which case we use simple present. We use simple present to talk about general truths and facts. Example, 10 times 2 makes 20. Ivyo ni ibintu tuzi ko bimeze uko nyene, tuvuze yuko 2 kugwiza 10 kugwiza 2 ari 20. It is a general truth. Tuvuze yuko the earth goes around the sun. Ivyo ni ibintu tuzi yuko isi izunguruka ukwezi. There we use simple present. Tuvuze ko amazi abira kuri 20 degrés, pardon, kuri 100 degrés Celsius. Donc ibintu nk'ivyo, donc ibintu which is generally true. We use simple present when we talk about regular or habitual events. Sometimes with adverbs of frequency. Adverbs of frequency we have always, often, usually, sometimes, rarely, never, and others. So turiko tuvuga ibintu vya kamenyere, ibintu wamukora iminsi yose, ibintu ukora quelquefois, always, often, souvent, usually, sometimes, rarement, rarely, never, canke nyene anima adverbs of frequency. I always open my office at 7 a.m. Iminsi yose nugurura ibiro saa moya z'igitondo. Ibi ni ibintu donc vya kamenyere. We use simple present when we talk about timetables and the plans. Ibintu biri kuri calendrier, ama plans. The new school year starts in September. Ku mwaka w'ishuri mushasha uzotangura mu kw'icenda. Donc ni ibintu biri kuri calendrier, ni ibintu donc biri planifié. Aho dukoresha simple present naho tuba turiko tuvuga ibintu vyo muri future. Also we use a simple present after, when, before. Yes, tuzobona n'ibindi za if, as soon as. Naho tuba turiko tuvuga ibintu vyo muri future. I will call you when I get there. Ntuvuga ngo I will call you when I will get there, naho turiko tuvuga ibintu vyo muri kazoza. When, as soon as, before, ibintu nk'ivyo turabikoresha turi na simple present, ariko turiko tuvuga ibintu vyo muri future. So let's talk about present continuous. We have a rule, first of all, how to conjugate verbs in simple present. In present continuous twarabonye ingene dukonjuga verb to be in a simple present. Donc tukonjuga verb to be, tukaca dushirako iyo verb tugiye tukonjuge hama ing, ako kantu ka ing. Verb to work, we have examples: to work, I'm working. To study, Tom is studying. Short verbs with vowel plus consonant, we double that consonant. To swim,
she's swimming in the pool. Murabona yuko ngahanye twaciye tudubla ama m ya to run, I am running, to sit, I am sitting, ibintu nk'ivyo turadubla izo voyelle zihereza. Ariko murabona nk'uko twabonye kuri simple past, murabona yuko y tutadubla to play, they are playing, to buy. Yeah. So when do we use present continuous? We use present continuous with now, aka kajambo now maintenant. Yeah. Now gashobora gusigura ibintu byinshi, aka kantu maintenant canke ubu sinzi ko numva no kavuga. Now has the meaning of this second, uwo mwanya turiko tuvuganako, or it can have the meaning of this week, this year, this period, iki gihe. Yeah. Ndashobora kuvuga yuko I'm learning English now, ni kuvuga nkaba nshatse kuvuga yuko ubu mwanya nyene turiko tuvugana ku isegonda ndiko ndiga icongereza. Mwanda ndashobora kukuvuga nti I'm learning English, bidasigaye ko uwo mwanya uriko iyo saha, donc uwo musegonda nyene ubivuze uriko uraciga, ushatse kuvuga uti mw'iyi minsi canke mw'iki gihe ndiko niga icongereza, I'm learning English. Yeah. Ni nk'uko dushobora gukoresha iyi now, donc turiko tuvuga uwo mwaka ndiko ngira iki. Yeah. Ndashobora kuvuga today I am dealing with, donc ndiko nkora ibiki uyu munsi. Urumva iyi now ushobora gusigura ubu musegonda nyene tuvuga yuko ndiko nkora ico kintu, canke mw'iki gihe naho uwo mwanya ntoba ndiko nkora ico kintu, ukavuga uti iki gihe ndiko ubu ndiko niga icongereza. Ariko ugasanga uwo mwanya nturi kuciga, uri mu bindi uriko mugo ushatse kuvuga uti maintenant mw'ibi bihe donc ndiko niga icongereza. Now can have different meanings, you see. Yeah. We use present continuous to talk about near future, ibintu wateguye uhava ukora mu mwanya mutoyi. Yeah. I'm meeting some friends after work. Urayikoresha ibintu uja gukora mu kanya gatoya nyene kari imbere mu ufise wateguye. Yeah. We use it to express irritation, donc turayikoresha turiko twerekana ko novuga nk'ishavu canke nyene that yeah, to express irritation. With always, constantly. Yeah. Ngaha rero turakunda guca dushiramo aka kantu always na constantly, uri kwerekana nyene yuko exprima nk'ishavu, niko numva nobivuga. This student is always disturbing others. You see, umunyeshuri yama ariko araderanja abandi. Numva yuko harimo ibintu cyo ku expressing nyene nk'ishavu, niko numva nobivuga. Yeah. Ubundi twabonye always, sometimes I'm adverbs of frequency, yerekana ibintu vya habit, ibintu bikorwa buri gihe. Normal dukoresha simple present, ariko ngaha murabona ni mu gihe umuntu aba ariko ariko yerekana novuga nk'agashavu abafise. Yeah. To express irritation. Yeah. We have an exercise. Here is the exercise. What is your daily routine? Minimum 7 lines. Ikintu mbarira ni iki? Umbarira ibikorwa ukora vya misi yose kuva mu gitondo ukivyuka gushika uryame. Par exemple, urashobora kuvuga uti I wake up at, I iron my clothes after I do this, at 8 o'clock I do this, after,
ugenda urambarira udukorwa dukora ya ushobora kuvuga ibirire yera canke bon the most important is just to see how you use a simple present. Twabonye yuko ibikorwa vya misi yose habit dukoresha simple present nta yindi tense tuzanamo. Okay, wejeje urashobora kurungika inyishu kw'iyo numero just for the feedback. So this is the end. Thank you.